Okay. nk'abako twege nko muri Tabara nk'abasoda bacu bitwa batabazi canke intare z'intaheba Ego. nayo mazina bita kuja kwintagoheka kuja ko Okay. baba kosongo kw'inkotanyi canke amazina ndavyumva. namwe mwitwa gute muri FPB? Namwe mwitwa gute no? FPB twebwe twitwa intore, icivugo cacu ni serve in pain, servir dans la douleur. Jewe ndi umusivile yize science politique relation internationale muri université, nagize umuhari witwa Komeza Amahoro Pan African Movement. Amakosa muyagira tubabona. Rero ishamba turimwo ni rininiya, kuzorisohokamwo tuzobisohokamwo mubona, muzomera nk'ababonekewe. Rero je ngiye kubategurira icigwa c'ukungene tuzokwitwara pendant et après tumaze kwinjira. Murakoze. Ariko rero kapiteni Ashaje ntaho nsigira kabisa, haje urugamba twatanguye muta. Twatanguye nuko nyene. Yego kabisa. Ndagusabe rero misi yose kuwa gatandatu no kuwa kane. Yego. Jewe niho ngira ama live kuwa gatandatu no kuwa kane. Guhera sangapi? Amasaha ntaririgiriye kubera ndumuvyeyi urumva biragoye. Kino ni ikiganiro kiri special, ni ikiganiro gihuriyemwo imbonerakure, abo muri Red Tabara canke abafana Red Tabara, abari muri diaspora n'abandi bari muri diaspora mu bafise imihari yabo itandukanye. Hari imihari gwana nka Red Tabara n'indi migwi itari muri politike. Reka baraza kuvyumva byose ndiko ndabarandira. Ni ikiganiro kiraza gutwara umwanya utari mutoya, ariko ndashaka mucyumvirize. Ntumize gutangara mwumvisemo kutumvikana hagati y'imbonerakure n'aba Red Tabara. Ntushobora kuba uri muri FBB amemta ngo wajoyininze Red Tabara. Red Tabara uyijoyininze, ça veut dire que tu as abandonné FPB. Uravyumva? Ntushobora kuba muri bibiri at the same time. Mugabo yego mfise umwanya uzozobona ngiye live kandi nikanda gufollowinga ahubwo hama bishobotse tuze kwandikiranira inbox kuko nibaza yuko ufise n'ama video woba ushaka yuko no posta oriye yuko bija kuri live bikaja kuri post video ziwanje. Oya no peut-être zibyo zizo nyigisho cyane sinzi ko nazodagira ama uvuze ifo yuko twiga ukungene tuzokwimprovinga kuko umwe wese urumva uri mwiva givu. On va se débrouiller avec les moyens du bord. Nta kibazo kabisa jewe ico bikoze inguvu umwanya asha na energy yose yo bishoboka kuko jewe ico no kubwira kapitene nuko jewe Red Tabara kera sinahora na jewe ndayitahura. Uravyumva? Nta nameza abiri haciye ndayitahuye vraiment. Nayitahuye kubera hariho abantu baje kuri paneli wanje baransigurira, baba bo muri twigwaneho, baba abo muri Red Tabara nyene n'abayishigikiye barasiguriranira, baravuga bijya by'abanyamurenge byose nibiki, hama ndatahura. Je ariyo maze gutahura deja ko Red gisigura resistance pour un état de droit. Yasha aho hari ibintu byinshi twace duhuza ko je nari maze umwanya muri nimvuga état de droit, nize science politique naho ntahejeje neza mugabo ivyo amategeko byo ndabizi, bya état de droit ndabizi kabisa. Donc rero je ndabashigikiye a 100%, turi muri Komeza Amahoro Pan African Movement. Turabashigikiye ijana kwijana. Nimba hariho ikintu iyi panel ishobora gukora no gutanga makuru. Aha rero nahi wawe yego kabisa kuwa kane no kuwa gatandatu
anytime anytime kabisa oui anytime deja nzoba mbona ama notification yawe yuko hageze yuko ko umuntu akora hama muganire hama umuntu aca asoma ibikenewe kandi kenshi umuntu azarabisubiramwo kugira bibe nk'amafondamental. Nico gituma ofete poste ziri importa kubera poste zozo barashobora no kukadownloadinga bakagoma bakumviriza mu telefoni wabo. Donc c'est vraiment important ko tushiraho du poste. Oui. Il faut yuko umunyagihugu atazohahamuka ngo aburi cakora. No. Ubunye twebwe umunyagihugu il faudra kumwevita ingorane izarizo zose. Hamwe umunyagihugu azoba ari securize kuko umwansi wewe tuzoba tuza aho tumusanga. Mugabo umunyagihugu il faut yuko agira une éducation yukumenya ingene yifata. Erega nibyo kuko naba bose nizi ntambara zose ziriko ziraba muri za Iran nande igihugu kirabwira abanyagihugu babo ingene bategerezwa kwifata mu mwanya nk'uyo. C'est vrai. Ya oya jewe rero asha ico no kubwira nuko abarundi bariko baratwumviriza ico muzokumva cinyigisho zingene mutegerezwa kwifata ni umunsi abatabazi bazoza mu Burundi kuko si kera batanguye kubyigisha nuko atabari kera sibyo. Izo nterahamwe ntidushobora kwemera ko ziguma mu Burundi. Iyo ntwaro y'amoko y'abakoroni ntidushobora kwemera ko iguma mu Burundi. Dukeneye état de droit, resistance pour un état de droit. Rero iraje kwigisha ingene abarundi muzifata nk'abasivile, ingene muzoproteja ingo zanyu n'amatungo yanyu. Hama inge gatonya baba haters rero nabo karibu muze ngaha namwebwe mwumvirize. Muze mwumvirize namwebwe burya namwebwe ntimuzobura ico conscience yanyu babwira ingene nabo bazokwitwara. Nabo ingene muzokwitwara namwebwe imbombo. Turazi ko hari imbombo zimwe zibikora ku nguvu par contrainte. Namwebwe murafise ingene muzokwitwara. Mwitware neza abantu on est des frères kabisa. Kandi ugo rukundo rubaye hagati ya Komeza Amahoro na Red Tabara ntiruzime. Ico ndagusabye kapiteni kuko jewe sinzova muri Komeza Amahoro ngo nje muri Red Tabara nta formation office ntavyo noshobora, ariko namba hari ico nshoboye no kuvyura ama conscience y'abantu no kuri kw'Imana ash ico ndagishoboye. Mugabo namba hariho uburyo bwo gushobora gufasha ukundi navyone muze mutubwire tubitange kwa makuru. Murakoze. Jewe nibaza yuko Sacré neje twari turi kumwe mu kiganira handi canke ikapitene Shumbusho yeha novuga nti jewe ibintu by'uko ideni nziza yo kubwira ingene abanyagihugu bashobora kwiyumvira byari abatabazi umunsi bazokwinjira avuga ati uzobamenye ntuzohave uzobaha amazi nibakenera kubanyegeza uzobanyegeze. Ariko kagenda nibaza ko Sacré nibaza ko nawe kandi twogerageza ntiduhave duhubisha kuko duhubisha notre objectif kuko notre objectif na hari yo gutabara ko kwigisha abanyagihugu babwira ingene bashobora mu gihe ibihe bikaze bishobora kugenda. Ndumva yuko si ikibumbiro kibi, ariko nibaza ko ukuntu rimwe na rimwe ubivuga nk'iyo uvuga ngo abarundi ngo abana barebare ngo bashonje ngo bize amashuri ngo bari hanze ubumengo bagufi ntibarimwo ubumengo hari n'imvugo ushaka gukoresha. Rero nibaza ko kandi kagenda nawe Red Tabara ntuzoza uranyumva jewe ndi muri Red Tabara mugabo ntuzoba ufata ko ivyo navuze biri officiel. Hari ibyo mvuga oya nta na gato nkuko bivuze ngaha aha ni éveil de conscience MDA ni kuri rezo sosio kandi ariko ni éveil de kandi iki kintu
iki kintu nama nakivuze vraiment, nama nakivuze ndagitahuza abantu. Izi ni action pour le cerveau, ce sont pas des actions sur le terrain, c'est pour le cerveau. kandi ntabwo ziri ntabwo ziba zizweho n'ababijejwe. Oya, izi zataka ubwonko. Aya marevu nkora jewe yataka ubwonko, kubera je trouve que ubwonko nibwo buri important kuba ready muri revolution. Ubwonko butari ready nta kintu na kimwe tuba turakora. Ntibi yasiguye byo kuvuga ati ngene abantu ashobora kwitwara byari ibintu byumvikana vraiment, ni ibintu byumvikana utashatse kwigira umuhinga wa kuko urazi gitumye ibintu biri important. Hariho abavyumviriza birenganira mugo umunsi bizoba ndazi ko agaservo kazoba vyura bavyibuke bibe inconscient. Kuko ingwano uko ubu Iran ntiyarayitewe mu minota 3 n'utwo two turavuga ubu nyene twovyuka mu gitondo tukuva ngo mu Burundi hatewe, kuko abasoda bo bari hagerega baryamiye amajanja bobo n'ubu nyene wo kumva binjiye nyene nkuko ariko arabivuga ntituzi ryari nkukurindira. Nico gituma iyi panere vraiment naho tutorindira ko wa kane, naho tutogira ryari wewe wumva yuko uri muri mood yo gukora live, je ndashobora kwidisponibiliza kabisa, turabe ingene twigisha abasivile gutahura umugani wawe na Irane barayiteye mu minsi ngahe nta warabyiteguriye, twese twavyutse dusanga by'abana. Nsanga nisabire shumbusho yuko nimba vy'ukuri ari umutabazi, hari imvugo akoresha ikaze ishobora gutuma ituma abantu bagira amakenga, kuko nk'iyo uvuze ngo n'abasore barebare, ngo abasore ngo bize, ngo bari mwibarabara canke ejo baragatemo kijeje katubire mwaro uvuze nkako kantu uvuga ati abasore bareba, hariho ukuntu message tuhani y'abarundi niyo umurundi ari we wese, mugufi mwiza uwirabura inzobe inde n'umurundi, kandi nta muntu numwe mu Burundi ababaye ngo niko yari muremure cyangwa niko yari mugufi. Oya nukuri umurundi yo sendede gushaka kuko bazira kubabaza ititayeho uriwe, niko bimeze mu Burundi. Nico gituma itiko nka wewe uri nk'umutabazi capitaine Antoine capitaine urumva ugeze rwego hejuru, ifopa ko ukoresha uzuragerageza ukagerageza iryo sinzi gashobora ko ari amajambo yoroshe gukoresha birumvikana, mugabo ukagerageza ko hari abantu bashobora kwifata nabi bashaka mu mengo ni by'abantu barebare, ubwo barebare n'abaheye ni babandi gusa nivyo kabisa nivyo. Urumva nawene nk'umu novuga nk'umuformateur azoba yagize akadeontology ko gutegura kuru yiwe, sinibaza yuko ari ibintu bizoba ari ama freestyle. Ni ibintu bizoba bifite deontology. Ifodra yuko tufise ikiganiro mu mwanya ndahava ngenda nyene ciwacu yereko sawa nta kibazo kigasi kumwe. Ikiganiro hehe? Nase kubona mwanya kuri X okay. Nta kibazo kabisa, yego nta kibazo. Ico bikoze ndashimye cyane kuri uwo mwanya wa Soriso, uyu mwanya wa Soriso kugeze, kuko nari nararindiriye cyane byari twotangura ikintu kiri concret, kiri palpable, kiboneka. Ubu rero ko hagira hatangure inyigisho zo kuvyura ama conscience y'abarundi, bagatahura ko umunsi aba revolutionnaire boza bakaza mu gihugu cy'u Burundi bategerezwa kumenya ingene bategerezwa kwikomporta. Panere ni gwanyo kaze kabisa imisi yose. Imbombo Bakame uravuye kurya ubukwavu, urumogi rurakumaze ni impore je ndashima. Oya jewe utanguye ivyo onyesha ndakumanura mu utanguye imbombo reka twumvikane. None nuri imbonera kure none je ndi imbombo hari imbombo. None nuriyo nabihakanye mugabo sindi imbombo. None wabihakanye kweri kuri kuza uvuga ngo nturi imbombo. None libufatira izina neza rero urivuge neza. Namwebwe murimwe mubo duhamagara bazoza kwigisha kugira namwe mumenye ingene mutegerezwa kwifata. Ndazi ko hariho abazi ko bahenze. Mbiriza reba se twumvikane mwana wa mama. Premièrement, je salue tous les chers téléspectateurs bari ngaha. Donc, ikinze ngaha niki nuko vraiment burya ibintu biragoye gutahuza. Mbe kagira nk'ubu ndashobora kubaza ikibazo. Ndiko ndakumviriza.
mbega nka wowe uremera yuko umwe mukorana na Kagame? jewe Mm. jewe kagenda Mm. jewe nkorana n'abanywanyi banje bakomeza amahoro Pan African Movement, Mm. kandi iyo ni information officielle ubwiwe n'umukuru None wayo. wewe ko tuzi iyo Red Tabara yazananye n'abo yaforomye niyo Abandi yaforomye we. abashigikiye kubera ntahuye intambara yabo, dusangiye koze, dusangiye revolution pour un état de droit, harimo état de droit jewe umva. Oh no umviriza, nta mwanya wo gucererwa ngifise, uravyumva, harimo état de droit, harimo état de droit aho jewe mba ntanguye revolution ntibigifatiswa kandi biriko biraba raba rogo ngiyo si ibintu biri mu migani. Tegura ivyaguhira jewe ntuzumpe ko sindimwo. Oya wewe none wadugiye iki? Oya uko gutwi kwawe ugira ngo waguhishije ivyo ndiko ndavuga. Umva tuvugane shira amaguru hasi. Reka ndiko nataka servo yawe inconscient atavyuzi, ndiko ndakwinjizamwe akantu atavyuzi wewe guma hamwe ntawe ntawo politique mon frère. Nivyo je nigiye ndabizi gukontrola amaservo y'abantu nije nabizanye. Urabanye nk'ibintu bivuze none wembe uri guteka agenda mu runama. Aha wenda bikumviriza Bakame. Umwanya w'ukuri guca mu ziko kudasha urageze. Reka rero tubuyage umwanya wa jugement urageze, umwanya w'ubutungane urageze. Mbega wewe wagirizwa iki? Nico kibazo kuye kwibaza. Reka duhereze ijambo gegegegege. None je wewe banzu urindire nimanukire basi gegegegege, ijambo ni gwawe. Ushaka ni wimanure, je ndakumanurira iki? Turi muri demokrasi. Canje n'icundi cumvireho ndagiye. Wewe uko ushatse kabisa nta ngorane, ugenda ubwira abandi barundi bazoze kumviriza inyigisho. Kagenda ko warunzamuye wampereyeho imbombo Pitagoro banzu urindire wewe ushitse inyuma ya gegege. So this is the last time ndaguhamagaye weje. Okay Pitagoro, umwanya ni gwawe, ugurura mikro. Nayifunguye. Okay. Ushakaga warunzamuye juste nibwo nari nkiza, sinamenya ngo ndahera he kubera ko ntabwo namenye icyo bavugagaho, ariko niba ari icyo twariko turavuga, icyo twariko turavuga nuko hagiye gutangura inyigisho zo kwigisha abarundi n'abarundikazi ingene bategerezwa kwifata umunsi abatabazi abarevolutionnaire bo muri Red Tabara bazoza gukingira igihugu cacu no gutabara abarundi n'abarundikazi bafashwe anotage na CNDD-FDLR. Nivyo twariko turavuga. Uburyo abarundi n'abarundikazi bakwifata mu gihe Red Tabara yaba yateye Burundi. None nk'ubu nubona Irani na za Israel ko ziriko ziragwana, ibihugu birabwira abantu babo ingene bategerezwa kwifata baba civile mu mwanya nk'uyo. Nivyo rero nanje kuri panele yanje turi kumwe na kapitene ari umutabazi azoza kwigisha abasivili ingene bazifata umunsi abatabazi bagwanira état de droit bazoshika mu gihugu baje gukora revolution yo gukuraho intwaro ya CNDD-FDD biciye mu muheto. Okay, ngiye nkeka ngo umuntu avuga uko bifataye byatangiye, ariko ibintu none sibyo ndiko ndakubwira nyene. None se wababwira gute kandi utari watangira? Oya ubabwira imbere ntubabwira biriko biraba. Okay, ubwo nta bindi nugukorera nukubabwira mbere yuko biba, ariko ukabuzi neza ko utari kubabeshya. Oya nubundi umva nubundi nukubanza kwirasira yuko umuntu ataba ariko arababesha, hama hejeje kwirasira ko atariko arababesha akaza akabigira deontology. Ubu rero twaramaze kwirasira yuko tutariko turababesha, hariho opposition kandi itari diplomatique ihari exista, nabone baravyivugiye Pitagoro. Baneva baravuze yuko muri Kongo
batagiye guhangana na M23 bagiye guhangana na Red Tabara. No kuvuga yuko Red Tabara c'est une puissance itari diplomatique iri capable gushobora kugwanira état de droit nkuko babivuga. Nizere yuko atari rya mbere ubumvise. oya ni ubwa mbere Oya si ubwa mbere. ariko se urabona Red Tabara ifite imbaraga Urazizi imbaraga zayo. se n'abanyamurenge barabananiye kurumva bashobora Burundi. Oya wewe imbaraga zabo urazizi. Nkurikije amakuru mfite nuko Oya ukurikije amakuru yo muri 2017. Ubu turi muri 2026. Okay. Ushaka tugendere oya no Pythagore ndakubaza. Ushaka tugendere ku makuru yawe ya 2017 aho bahangana na twigwaneho. Okay, ubwo Burundi bukaba buzaterwa ryari rero wenda tujye. Ivyo we ninde yabikubwiye yuko babikubwirira kuri TikTok? Okay. Ariko uruva ko ugiye kubira abaturage ngo nawe we bugerageza ube seriye. Oya Pythagore, bugerageza ube seriye. Ntushobora kuza kubaza uhavubaza ngo sanga hapi. Okay, reka none ngo ikintu kimeze nk'icyo. None ubu wahaguruka ukabwira abanyarwanda ngo FDLR ngo niza muzitware muri kandi udateganya kubikora. Ninde yakubwiye ko je ndi mu FDLR? Nyine no rugero ubu umunyarwanda haguruka akabira abanyarwanda ngo ugo rugero utanze sigo. Ugo rugero utanze sigo Pythagore. Jewe ico ndiko ndakubwira yuko burya iyi Red Tabara ubona igwanira état de droit sibo bonyene. Jewe sindi muri Red Tabara, jewe ndi muri Komeza Amahoro Pan African Movement, mugabo na jewe ndagwanira état de droit kandi nta mpamvu nimwe imbuza yuko no fadikanya na Red Tabara nkaguma mu vyiwanje muganga afadikanya na Red Tabara kugira tugwanire état de droit. Nta mpamvu nimwe, nta kintu kimwe kibimbuza. Twese turiko tuja mu nzira imwe nigikimbuza kubashigikira. Okay, so Red Tabara tugiye imbere ntuza bari nyuma yabo ingene bangana kandi abashigikiye Red Tabara ntibari muri Congo, bari kwisi yose. Hari abari muri Canada, hari abari muri Australia, hari abari muri Etats-Unis, hari abari muri Europe. None uvuga ngo Red Tabara yaratsinzwe gute ngo ntabantigira? You don't know. Nyine wavuga ute ko bashobora kugira ibikorwa. Hariho nabari mu Burundi, indani mu Burundi nyene. Urumva wowe ntabwo uriyo kandi uri kuvuga ngo wowe ngurarwanda. Jewe ndi muri umviriza. Jewe ndi muri Komeza Amahoro Pan African Movement. Ngize alliance na Red Tabara, ntanga ivyo mfise nabo bagatanga ivyo bafise. Urabitahura Pythagore ivyo ndiko ndavuga? Jewe icyo mfise banzurinde ndakubwira. Jewe ivyo mfise abantu 17,000 bankurikirana. Nimba abo bantu 17,000 Red Tabara insabye yuko ishaka gucisha kuri panel yanje kugira abantu bamenye amakuru hama nkabafasha, ntibari inkunga ndabahaye. Yabari yoda. Sawa. Ivyo rero 17 niba hari abantu bagukurikiye bari muri Iraq nabura babara. Uvuze ngo ko mbona kuri TikTok munakurikirwa n'abantu imihanda yose atari nabene igihugu bo mu gihugu cyawe. Ivyo tuvuga biri mu Kirundi bo muri Brazil. Ivyo Brazil nta Kirundi yumva. Twebwe tuvuga mu Kirundi. Niho duhurira. Ico duhuriye ku rurimi rw'abasokuru n'abasokuruza badusigiye nk'iragi. Hari Igifaransa aho turavuga. Umubraziliya yoza kumva Ikirundi gute? Okay, ubwo kugira rero babwira abarundi ikintu ugomba kubakorera arifo kuba uri siri ko ibintu bigiye gutangira. None Pythagore jewe wumva ari jewe nzotanga ico cigwa ni kapiteni ari ngaha. Kapiteni uhe? Ubona uri wenyene kuri panel ngaha. Ubwo si wowe rero wagombye kureka kapiteni ahubwo akabivuga. None sinakubwiye yuko jewe ndabaha panel yanje kugira bashobore kwigisha ivyumviro vyabo. Je ndi umuhost ndabikubwira kangahe. Uwo ni kapiteni Muzengabo. Ingabo yazo, ingabo yo muri Red Tabara yibaze nabo ushaka kuyibaza. Ngaho nagira icyambwira. Jewe sindi ngabo ya Red Tabara, nanje ndi umusupporter azojoininga
I have reported myself yuko twebwe turi abaresistant bari mu gihugu, urumva bari rero mu ko gihugu. Karyenda Nivyo. yarambeshye Karyenda. Oya twamenyanye uno munsi. ndakubaza Pitagor Arambwiye ngo uri kapitene muri Red Tabara none urabihakanye. Pitagor Hewe ndakubwiye ingene yanditse ngaha, urazi gusoma wewe mu buzima bwawe busanzwe so na nyoko bakwise Pitagor niko witwa, ugurura mikro niko bitwa. None se turi kuvuga ku by'umbwiye ndakubaza Pitagor, ndakubaza turi kuri TikTok ubu unye wewe ko ndaguhamagara Pitagor witwa Pitagor kuyu handitse kapitene Shumbusho, jewe nije ndazi gituma yise kapitene. Nakubwiye ngo ni ngafise igrade y'igisoda yo muri ya kapitene yo muri Red Tabara, nigeze kubwira ivyo jewe. Nakubwiye ati hariho uri ngaha kapitene ari ngaha, niko vyanditse biri ngaha niko yanditse. None ni ushaka ushaka kudiscredita umuntu, ushaka kugira ngo Kagenda ngo yavuze ngo uyu ngo afise grade ya kapitene. Ndakubwiye ati numugwanyi wo muri Red Tabara asupportinga Red Tabara atari mu kindi kintu, nkuko kwa jewe ndi muri Komeza Amahoro akaba asupportinga Red Tabara, akaba avuga ko azoyijoininga n'amatara yijoininga. Jewe reka ngo mvuge none ni kapitene mu kihe gisirikare? Jewe ndi ko mvuga ingene yitwa ngaha kuri TikTok profile yiwe. Ni izina gusa ariko ntabwo ari umusirikare. Oya umviriza, jewe ndi kapitene Shumbusho, commandant chef du Front Patriotique Burundi. Twebwe twarishize hamwe twe n'abandi ba jeune, abahungu, abakobwa, abanyamahanga, urumva turavuga ati eske abaresistant badusumbaho gato seho bari. On a un modèle, notre modèle, mon modèle c'est le FPR. Twebwe ikintu twaciye dukora, twaciye tuba aba autodidacte, turiga ukungena abandi banyagihugu bibohoye. Iyo abasoda b'umwuga wango wavuye mu ngabo z'u Burundi, umva twebwe tutori ntore, notre discipline itugira abasoda beza iyo dufise ibikoresho. Uvuze ko wavuye mu ngabo z'u Burundi? Jewe oya, jewe ndumu autoproclamé ayoboye abaresistant bo muri Front Patriotique Burundi avec un modèle du FPR. Mugabo jewe n'abagenzi banje tuzojoininga dushiremo ubumenyi bwacu. Rero tumaze 11 ans mwishamba, ishamba ni rinini kugira uzorivemwo umunsi deja tuzoriviramwo asha muzobimenya mwese. Ivyo ngira uravyumva. Iryo shamba ni hehe murimo? Ishamba ni rinini wa mugabo. Ishamba urashobora Pitagor ndakubaza wowe wibaza yuko uri kuganiriza abana bo muri maternelle ngaha, none ko ndi kubaza ibibazo bikabananira ivyo bibazo biri stupide kugumiza mu mutwe wawe, biri officiel kandi wanzamuye ivyo bibazo biri stupid. We wanzamuye none urashaka nkora iki? Baza ibibazo bitari stupid. Okay. Mbaza ibibazo byoroshye. Ishamba bitari stupid. Ibiri stupide ni bimeze bite? N'ivy'ibirgoji. None ishamba kuba riri nini, wewe baza ko wowe ishamba ari ushaka guhe Google Map akwereke location yahari. Oya sinkeneye kuyimenya ariko none ivyo uri kurabaza ngo ishamba rya hehe uri kubibariza iki? Wewe wanzamuye mbwira ko ari umusirikare, nambwiye ko nakubwiye nakuzamuye, naho nakuzamuye reka kubaza ibibazo biri stupide. None umusirikare ni iki? Umusirikare n'ufite igihugu ahagarariye. Inyungu igihugu ahagarariye. Jemfis igihugu ni wacu ndahazi, bahita mu Burundi. Rero kuzoha defenda canke kuzohamenera amaraso is a small problem. It's kandi tuzobigira avec fierté, tuzoza turavyina amayaya, abandi bazoca bakura meza. Nyine sibyo nakubwira gase kuri umusirikare w'u Burundi kandi ukaba none uri kubihakana uri umusirikare w'u Burundi. Je ngwanira inyungu z'u Burundi kuko umwe wese afise
inyungu mu ntambara ziwe. Inyungu zanje ni kuzobona kandi dusubiye muri kiya gihugu umwe wese akagira agateka kiwe. Apana Okay, yuko merci, imbonera merci. kure. uravuze Merci, ngo reka musubiye none ubu reka hariho abandi baduze. Reka duhereze ijambo Solange. Ni sawa. Solange, Halo? oui Solange, amahoro. Nashaka kubaza. Ego. Nza nkunda kumva uvuga ngo ati ushaka kubohora igihugu. Nashaka kubaza nawe icyo gihugu mushaka kubohora kiraboshe ni biki, like what's going on? Okay. Reka ndakubaza. Uribuka isoko rya Bujumbura. Wabuzi Bujumbura, Bujumbura hazi Kameme Solange, right? BJ. Ndahazi. À Bujumbura, tu connais, right? Ok. Est-ce que urazi le marché central de Bujumbura igikora igifonctiona? Woba wari muzima? Wapi? Ntabwo nari bwavuga. 2013 ntiwari bwavuge? Oya. Wowe wavutse après 2013? Donc ufise imyaka iri uri mu minere? Uri gukora iki ngaho uri mu minere? Nave kuri TikTok ibyo ntibyemewe. Uri gukora iki ngaho uri mu minere? Nashaka kubaza icyo kibazo kubunza nkunda. Solange, ushaka kwigira ikijuju ndakugira ikijuju. Uravyumva? Ushatse kwigira ikijuju ndakugira ikijuju. Ushatse kwigira umwana ndakugira umwana. Oya. Urabizi neza yuko oya no Solange ushaka nico kintu nako ndabwira na Pythagore. Uri kubaza des questions stupides. Ndagufata kuri stupide. Uravyumva? Ndagufata uko wifashe wowe nyene. Uriko ukora iki ngaha? Uri umuminere. Abaminere bari kwishure genda wige. Ikisi kibanza cyo kuza wewe gukoreramo ngaha. Uravyumva? Mugabo namba uri kurabesha wewe nyene uzi ivyo uzi neza uri kuravuga. Ubizi neza yuko wavutse bien avant 2013 urabizi neza. Mugabo uriko wigira ikigugu ushaka kuvuga ngo wavutse après 2013. No kuvuga yuko ufise imyaka 12. Canke moi ufise imyaka 10. Mfite 13. Ufise imyaka 13. Genda konka amabere ya mama wawe rero. Nta mwanya mfise wo kuganira nawe je. Wampagaritse nta Pythagore. Nta nubwo reka umuntu basoze. Bandanya. Ya, ngiye nandi kubaza uyu mukapiteni. Uri umusirikare w'u Burundi? Wavuze ngo ufite igihugu cyawe. Sa? Ntiyakumviriza Pythagore. Nawe wenyene ugasura kubaza. Waretse nkaganira nawe umviriza. Dehors hanze. Jesse ngoma mbandanya nirepeta mu bintu ndiko ndagira. Pythagore ni ntera hamwe captain. Uravyumva? Namudugi ni nk'abajya ba Gasara. Ari mu Burundi. Ari mu ntera hamwe ziri mu Burundi. Ari mu Burundi ujya? Okay. Nico gituma ndabazi jewe burya iyi panel uko uzoyiza ko kose akaza haraduga abantu ngaha benshi ndabazi bama bahinduye amaprofile muganda je ndibaza ilfo ko ubareka bakatubaza kugira tubishure. Oya hariho bamwe nshobora kureka bakabaza sibyo? Yego. Mugabo jewe hariho ibibazo bimwe ndabiconsideye na intuition yanje ko biri stupide canda kumanura. C'est l'intuition qui parle ici. Oui. J'ai appris à croire à mon intuition. Kuko kuva ntanguye kugira confiance intuition yanje nta nari mirambesha. Nuko Imana nta nari mirambesha. Iyo rero jewe haje abantu b'inkinamico bigira inzoya z'imyaka 13 ndagusubiza mu maboko ya mama wiwe. Nagenda aje mu ndero y'abana bo muri primaire ntaragera yuko aduga muri panel yinjire mu bintu bya politiki. Kagenda niba uyo mudada araje kubaza ngo igihugu kiraboshe arabizi gituma umuntu akigwanya. Arabizi nubundi nase kwishura ibibazo biri stupide. Kagusa nibarize mugabo capitaine ifo yuko kwera ibintu turimwo ifo ko biba claire ntibihazo have bigira urujijo bitera nivyo bihave bigira amakenga canke ibintu bijamwo ibintu bitumvikana neza.
yego nk'ubu kagenda aravuga ati ndikomeza amahoro sivyo jewe ndi muri Red Tabara yego we nawe ejo turaganiriye unaho warugiye kuvuga ati ibya Front Patriotique du Burundi Buhunde ya Buhunde be urumva kuvuga ni FPB apana ya yindi oya twebwe turi abitoye yindi ishobora kuba ni shasha canke ari oya tumaze 11 tubayeho kubera abatabazi ya l'époque deja ntibari bwaronke inzira ntibari bwaronke uruvugiro cane kandi n'abanyagihugu ntibari byinjire muri ino etape tumaze imisi twinjiyemwo yuko bavuga ati muri je nugira ngire gusa kugira ngo kukwera urumva hari nk'urabona kagenda yaribagiye ko ushobora kuba uri nko muri Red Tabara ugasanga yabitahuye nabi ibintu nk'ibyo wasanga ko yari yintroduce mwebwe none namwe mwitwa abatabazi cyangwa nimwe gusa bivuga ati umuntu wese ashaka gutabara Burundi wese ni umutabazi mu bandi nk'aba ko twege nko muri Red Tabara nk'abasoda bacu bitwa abatabazi cyangwa intare z'intaheba nayo mazina bita kujya kwintagoheka kujya ko baba kosongo kwinkotanyi cyane amazina ndavyumva namwe mwitwa gute muri FPB namwe mwitwa gute no FPB twebwe twitwa intore icivugo cacu ni serve in pain servir dans la douleur serve in pain rero serve in pain urumva ni commandement yacu ukiramukanya abasoda bawe bari nko kuri platoon muri koko muraramukanya ni serve in pain brother serve in pain just avec point d'exclamation rero murashobora kuza murambaza ikibazo kimwe nkishura merci ni kugira gusa nyene bibe claire nduba dusanga uri kuravuga ibintu bahava bavuga ati ibyo n'umurede Tabara uya nawe tumenyane kandi ugasanga twumbe Red Tabara jewe nayijoininze il n'y a pas très longtemps via umuntu ejo twari kumwe ngira ejo warabivuze mugabo none mu kuyijoininga winjiyemo uvuye muri ibyo canke winjiyemo nk'umu aho rero nanje no nkeneye yuko umviriza kapiteni ndinjiramwo kimwe sorry gato ari ikintu kimwe sorry gato kapitene sorry gato hariho ikintu utegerezwa kuba seriye kandi ugategerezwa kubamwo clair mu bintu uba uriko urashikiriza sivyo ikintu ca mbere nuko udashobora kuba ikirira habiri ntushobora kuba uri muri FBB amemta ngo wajoininze Red Tabara uyijoininze ça veut dire que tu as abandonné FPB uravyumva ntushobora kuba muri bibiri at the same time donc soit uri muri FPB soit ndagomba kukubwira yuko il doit y avoir des cérémonies tant que hataraba des cérémonies canke ngo habe ico bitwa jonction amaforce agahura mugabo ni nka kujya kwa twigwaneho yinjiye muri AFC urumva tugwanira co kimwe tugwanira kimwe turabavukanye ni nkuko na wewe uri panafricanist mugabo ntituzi yuko eske oya jewe urumva jewe umuhari wanje si kiroberi okay uravyumva Red Tabara ni kiroberi FPB ni kiroberi n'umugambi twebwe FPB bimwe mu bikorwa twakoze no siko ndakubaza ibikorwa mwakoze qu'est-ce qui définit iyo FPB est-ce que ni milice abambe ni groupe armé canke ni parti politique groupe d'autodéfense okay ni groupe armé rero groupe d'autodéfense no kuvuga armé ili armé turigwanaho uko twigwanaho kuko ntimwigwanaho mukoresheje ama article yo muri juridiction mwigwanaho mukoresha ibigwanisho right ibigwanisho bishoboka ibishoboka byose donc ibicira umuriro
oya meme utundi tuntu twose abantu uratwumva nawe kapiteni umviriza oui kapiteni ibishoboka byose nibyo kapiteni ukoresha oui ibishoboka byose hagiyemo n'ibicira umuriro uno bien sûr d'accord donc hagiyemo ibicira umuriro dukonsidera ko atari parti politique ni rebellion uravyumva rebellion ishobora kuba ifise une idéologie ntibibutsa ko chaque rebellion ifise idéologie nimba iyo idéologie yanyu ari pour un état de droit oui aho nibaza yuko dusangiye koze twese jewe ntibimbuza kuganira n'umuntu ngo ni kubera atari muri komeza amahoro Pan African Movement oya dufise inzira imwe twese turiko turaja ko mwibarabara tugenda turaganira kuko turiko turaba hamwe kandi tutava mu bintu bimwe tutagiye no kwizina rimwe uravyumva mugabo ifoko iryo zina urigwanira ukarikarifya n'abantu bakaryumva oui sivyo apana ko biba ibintu birimo ambiguité nk'ivyari ko biraba muri no mwanya uheze oui exactement urumva deja bitangura buhoro buhoro umuntu atangura kubaza Pitagore jewe nishule commentaire iri munsi jewe umusivile yize science politique relation internationale muri université nagize umuhari witwa komeza amahoro Pan African Movement sinzi kwicana nta formation militaire nzi nta kintu na kimwe jewe cyo guhangana militairement nzi gukora je ne suis pas formé pour ça simvuze yuko ntovyiga simvuze yuko ntohaguruka ngo ndavyige ndakubwira au présent muri présent jewe je ne suis pas militairement équipé ou formé eka mugabo ndi formé politiquement ndi umupolitologue ndazi kugira ama analyse ndazi gucréer ama politique ndazi gucréer ama idéologie ndazi no kugwanira abarobere imbere y'amakuru imbere y'ama media imbere y'ama figure politique imbere y'abadiplomate n'imbere y'igihugu imbere y'igihugu kindi kije kuganira a partir y'ibiriko biraba ndazi kubikora ivyo bintu nico gituma nababwiye muri no revolution turimo ntihakenewe abafata ibigwanisho gusa kuko abo bafata ibigwanisho bazokomereka bazokenera abaganga ivyo bigwanisho bitegerezwa kugugwa hazokenera abatanga amafaranga n'abaje rero muri politique diplomatique barimwo n'abazoza gukora démocratie après construction ya état de droit bariho donc twese we are involved muri ibi bintu kugira état de droit y'u Burundi ishobore kuba instauré dans tout le pays tugira amahoro oui rero hariya iyindi astuce nagira mpartage mubinyemereye ku banyagihugu bari non armé umuntu wese ari non armé aba ari umusivile ça c'est un ikintu rero ca mbere iyo mwumvise ibintu biturika mu congereza ni run hide and fight mu gifaransa ni iruka inyegeze igwaneko oyaho ni mu kirundi oui mu kirundi oui mu gifaransa ni cours cache-toi et défends-toi mu kirundi rero ni irukanga inyegeze igwaneko ivyo bintu ni kubishira mu mutwe wanyu muco mu gifaransa bitwa subconscient kuko ni giki mu bisanzwe kigira umusirikare ni formation aba yaragize imuserva sur le terrain rero ibi bintu turiko turavuga iki cigwa gishasha twazanye aya astuce umuntu azogenda arabibutsa anadevelopa twashaka yuko azokwinjira mu mitwe yanyu ku buryo bitazobagwa ko nk'isegenya canke nk'umuhero w'isi urumva iyo agati kamwe ugafashe karoroshe kuvuna mugiya iyo ari umuganda
uragoye. Rero abanyagihugu bashaka kwitandukanya n'umwansi mutegerezwa kuja kuri ino panel mukaregistra mukamenya ukungene à un moment donné muzokwidefanda. Nibiki rero mufite comme potentiel muhiri wanyu mwiyekipe ku majerikani ku bintu vyitwa autosuffisance en eau. Amazi ni ikintu gikenewe cane. Ikindi kintu naco, pour votre défense, le téléphone iri bien chargé. Muri no minsi murabona ibintu biriko biraba, abatabazi bashobora kuba provoqué à un moment ou à un autre. Mutegerezwa kwama mwiteguye rero, ntimwitegura gucyanye gusa mu mitima, mutegerezwa kuba mufise ubumenyi. Rero yindi potentiel mufise telefone yanyu iri charge, naho ata connection izobigira uyidepoza ahantu, nambara baje kubafata uyishira ahantu iri kiraregistra amajwi canke amashusho. Ivyo bintu bizofasha mu kudocumenta ubwicanyi canke ubumenja bwabaye. Rero murashobora gusubirana ijambo kagenda. Merci beaucoup. Reka duhereze Habiyambere. Inshuti zanje bakunzi ariko mukurikira kino kiganiro, narababwiye ko ariko ndabasangiza ibiganiro bera kuri space nkuko naho ndabikora kuva kera. Iki kiganiro gihuriyemo abari mu Burundi, bamwe mu Rwanda rw'imbonera kure, abari muri diaspora, mwese mwabumvise ko bariko baravuga ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ahanje rero twongere guhura kandi mu kindi kiganiro, nzokwama ndabikora kwa kundi mu bikunda nyene, muze mwumva ibiganiro nk'ibi, interano z'abanyagihugu batandukanye, abari mu Burundi n'abari muri diaspora, cane cane abari hanze y'igihugu. Hari abemanga icyo bari n'abandi baba bashaka kuva ku ruhande rwa leta. Aba bose ndabahuriza hamwe kugira ngo bahane ijambo. Murakoze cane.